Ndarushega mana. Mupfaso. Sa. Zanira ya Bibiliya ngaho mbe ndasoma. Mukama wanje. Ngino misi nibiki. Usigaye wakirisuye? Ndumukristo nyene. Ntiwarubizi ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere. Yo, ugize n'ikinyibutsa. Uwa kane wa nyuma w'ukwezi kandi wageze. Hey, wageze. Niyo Bibiliya mbere nibutse n'abandi. Bagumya banga. Bakenyera rugamba. Bahumure. Mbonera kure namwe nshuti z'umugambwe CNDD-FDD. Uko musanzwe mubimenyereye kuwa kane wa nyuma w'ukwezi. Umugambwe CNDD-FDD barabateguriye amasengesho yo gushimira Imana ku byiza twarose muri uku kwezi kwa ntwarane. Ayo masengesho azoba kuri uwa kane igenekerezo rya 2026 ntwarane umwaka. Mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD iri muri zone Ngagara no mu ngoro z'umugambwe CNDD-FDD mu ntara no mu makomine yose agize igihugu cyacu. Ehe, tuzoba turiko turahimbaza Imana guhera igihe cy'isaha 8 z'umuhingamo gushika igihe cy'isaha 11 z'umugoroba. Icivugo, urukundo ntirunezerwa n'ubugunge ariko runezezwa n'ukuri. Abikorinto ba mbere 13 umurongo wa 6. Kaze dusabikanye ibyiza by'Uhoraho.